yapo ni kwa kundi nyene abari bitatu Joel ni kushobora kunyitwa canke mbere ukanyitwa n'ayandi mazina agiye atandukanye abari Rinox TV niko bimeze tuguma tubaha ibiganiro biba bimeze neza cyane mumenya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ni kiganiro kimeze neza muraza kumva byinshi bigiye bitandukanye. Ubumuga burashobora gutuma umuntu ashobora kumera nk'abandi. Ubumuga burashobora gutuma umuntu ashobora gukora ibintu cyangwa ibikorwa nk'iby'abandi. President umeze neza? Amahoro cyane. Rero ushobora duza akaje gato umeze neza? Amahoro. Okay. Hama tubanje gushimira kubona washoboye kuduha umwanya wo kugira dukorane iki kiganiro. Yego murakoze nawe. Yeah. Kubakunze ko baradukurikirana ubuheruka twegeze kubasanga kuri tele aho mwari ko muramenyereza abana wanyu mugabo turaza kuronka umwanya wiramvuye kugira bashobore kumenya byinshi bigiye bitandukanye ariko ubanze widondore kandi hashobora kuba hari abataravye ikiganiro cy'ubwa mbere ariko ubu bashobora kubona ati president yagarutse bashobore kumenya n'amazina yawe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Yego murakoze nitwa Pasi ibyo bamenyereye mugabo amazina nje ariko Ninzeyimana Patience. Sinzi ngira ngo nitondowe sitwari ibiri ntarenza ko. Okay. Abenshi basanzwe banabamenyereye basanzwe banabazi imbere baranabakurikirana musanze mufise ugwaruka rugendana ubumuga aho tuvuze ubumuga ni kuvuga impande zose zigiye zitandukanye. Abumva ubumuga baca bumva icarico ariko nibaza kuza kubisigura baneze no gutahura mbere batahure cyane gose. Abana musanze murongoye canke musanze mufasha mu byerekeye ubumuga association nivyo beshe turayiza ariko association yoba yitwa gute yoba yatanguye gute icyumviro coba cyaje gute? Yego murakoze mu byo kinshireke abagendana ubumuga shira hamwe ni byinshi turiko turakora umwanya umwe bijanye n'ingene twitaho encadrement y'abo bana. Mu bisanzwe aho byavuye ni ibikorwa dusanzwe dukorera muri fondation Ngoga Patrick. Ego aho ari fondation yihaye kwitaho abantu bagendana ubumuga cyane cyane mu ntango kwari ukuronsa abatwitura. Yego ibi bikoresho ibi appareils orthopédiques ibyuma mfashangingo bishobora gusubirira kuguru canke kuboko mu gihe atakufise. Yego rero Ngoga Patrick yaragiye mu Yapani kwiga hamariga ingene ivyo vyuma ashaka kubikora hano i Burundi agashaka kwironsa abantu bavyifuza. Kino gihe biriko bigenda neza ko hari n'abava mu bihugu bibanyi baza kwirondera hano. Rero muri uko kwitaho abantu muri fondation twasanze mu by'ukuri ikibazo aho kiri si kuba wabuze ukuguru canke ukuboko. Ikibazo efe ingaruka nkuru iba yabaye mu muntu muri we mu mutima. Ibikuvuye ko kubona wavutse uko nakarere ko kwa nipo umwe mu dukurikirana ngo mwaramuganije ku televiziyo yanyu. Ego aho uvuka umuvyeyi akakubwira ko ico gihume ntiwe gitwari wiwe kuko ntashobora kuvyara ikintu kitagira amaguru n'amaboko uko yacita. Ariko nipo n'umuntu w'umugabo ino saha tuvugana yabayeho neza arakarorero agiye kubaka ugwiwe afise concert mu minsi za kugasaka Ngozi afise concert Eden Resort n'ibindi afise ibintu byinshi byiza ariko birakorwa bishobora kunezereza abantu nkuko n'abandi bose babikora. Yego hanyuma canke utabuvukanye mugabo kumbura gize accident nibutsa abantu yuko ubumuga atari ikintu ubumuga no gufungwa nibaza ko ari ibintu umuntu yehebura atakiriho n'ikintu umwanya n'umwanya kiba kigushikiriye. Ntawe nifuriza ko byoshikira mugabo uja muri douche urenyerera gatoya umwanya mutoya ngo asigaye agenda no isanganya direct urajya mugasinzira paralizi umwanya mutoya aho sinavuze ya accident n'ibindi. Mu kwitaho abantu nk'abo rero bakeneye bya vyuma twasanze bagira umubabaro mwinshi muri bo
kubona wankwa n'abavyeyi ukankwa n'ikibano ukankwa nabo mwigana ukabazomera batwenga nimba uri rutwe akavuga kuri rutwe nimba uri nyamwemba agatwenga kuri nyamwemba nimba utabona bakagutwenga kutabona canke bakagukubita unabona ndiko aragukubita nimba utagira ukuguru bakakubwira kuri wa Kenya nimba ufise ikibazo cyo bakakubwira kuri kaboko n'ibindi ivyo rero umuntu muri we bimusigamwe ikintu rero cagihaje kwitura fondation twasanze kumuha cagihimba afasha ngingo bidakwiye ahubwo ari ikindi cari gikwiriye gukorwa imbere y'ivyo jewe rero nk'umpsychologue clinicien nakuze neza nkura muri famille imeze neza niga mu mashuri meza ndaheza mu kaminuza ubwo nkiri muri primaire kuri Stella nanje nagize accident y'ukuboko rero n'umpsychologue clinicien nk'umuntu abatahura mu gihe turiko turabafasha muri fondation nabona ko hari ikindi kintu bakeneye gisumba ico naho rero twahereye kugushiraho igisata ca accompagnement psychosocial kwanza kwitaho umuntu mu kubaho kwiwe mu vyiyumviro vyiwe ngene aremye mu nyifato ziwe no gukura ya mibabaro ashobora kuba afise muri we byarashiko kakira nk'umuntu yahora ari nk'umusoda akakubwira ngo kiya ki general naka kijya kijudu kijya giki akimvira umuntu ari karatuka umusoda mukuru cyangwa umupolisi mukuru muri iki gihugu akakubwira yuko ari we yahora amutwara ngo none rabo bundi basigaye donc ukabona ko ivyo ari karavuga hari akana afise umutima muri wewe yaragize accident asigaye acumbagira uwo yahora atwara niwe asigaye atanga amategeko akakubwira ko ataca mu mariye n'ibindi mugabo mu vy'ukuri jewe nk'umpsychologue ntahura mw'ubabaro w'indani gusumba ivyabaye sino Imana iduzo bishaka hanyuma ico gisata kimaze kujaho mu bo twakira haragiyemwe n'ababana bari kuravuga aho ushobora kubaza umwana ababajwe no kuba baramuciye kugura ari umujene mwiza nkuko kwawe canke uwundi ayo bari karadukurikirana mu mwanya mukaza baraciye kuguru canke baraciye kuboko canke harabaye ikindi kibazo biragoye mu vy'ukuri waba warabivukanye canke utabivukanye nabivuze ubuheruka ibintu nk'ivyo bigushikiye biragoye kwakira muri wewe biragoye kumva ko bishoboka ko bandanyubaho biragoye nico gituma ba psychologue bakeneye muri domaine zose mugabo yoyo numva umengo hari aga très particulier hari akantu ko gushimikira ko cyane igihe rero turiko turakira baba jeune niho nasanga turiko turabavugisha na Patrick cyane je kuko yarabona ko hari umuntu afite ikibazo gaca mu ndongikira usanzwe ufite centre d'écoute et accompagnement psychosocial ikora nka cabinet y'umpsychologue niyo rero nashimye gushira no muri fondation ndafise ibiro nkoreramo niho naronkamo abajene ubikora mubaza ivyo akunda kuko twari dufise umugambi wo kuzorandira ico bakora badafise ivyo bakora kuko bamwe muri bo ni babandi basaba muri ville muzi yego nzone umujene yacitse ukuboko canke ukuguru agaca abona ko ico mufasha no kuja gusegereza muri ville icivugo rero cyo muri babajene ariko ravuganira ngo turavuga izina mu mwanya bari bo bari babigajije sinabyibagiwe yego cyo kimwe n'abantu benshi bagendana ubumuga kuko naho dukorera muri fondation turi mu nzego zitandukanye zifasha abo bantu mu gihugu cyose mbere n'inzego zitwara abagendana ubumuga mu Burundi baratuzi kandi badukeneye baradusaba ibyo dufasha tugafasha wasanga rero babajene baje umudi ico yokora akakubwira ko ashaka gukina umupira yego wiyumvira aho umutwara gukina umupira agendana ubumuga ndakwibutse ko n'abazi ko bakomeye uvuze ngo n'abakomeye nibaza ko ntavuze neza kuko uwagize accident cyangwa uwagize ubumuga ntabwo aba yise ubudakomeye kuko ashobora gukora ibiruta ivyo uwo twibaza ko akomeye babandi rero bibaza ko bakomeye iyo mufise nka equipe mukinana ukagira ikibazo kenshi ntusubira kuja kubakinamo yego niko biri hano niko matemoignage dufise avuga kiretse hagize uwo tubwira ibindi bidasa n'ivyo rero amaze kubwira ati jewe iconezereza noronka ahantu nzandikira umupira kuko ndakunda gukina umupira football yego wiyumvira ahantu mu Burundi ushobora kumuronka mu place umushira kugira ngo nawe wo munezero wiwawe ubemwo ukahabura ni muri ubwo rwego rero muri iyo ntumbero twaciye dushiraho ikindi gisata
gitandukanye na vya bindi narimeje kuvuga ca equipe ya football des amputés canke ya des handicapés dushiraho equipe rero irahari ubu na federation irahari ya football des amputés mugabo vyavuye mu caciyumviro sinzi gituma ama ONG yo mu Burundi no hanze atigeze yiyumvira gukora ico kintu sinzi gituma leta zahabaye imyaka yaheze itigeze ziyumvira gukora ico kintu sinzi gituma abantu bakunda umupira en general batigeze biyumvira ko bashaka nabo nyene kugira ikibazo gukina urukino nk'ubwo dusanga turi oblige kwitaho ivyugo rukino tubaze ruriho nimba ruriho rurihe nimba rubwoko gwa twokora ngo dufasha abantu ko tubona ko bishobora kugira ikimazi kuri bo yego naho twahereye niho havuye fédération FEBUFA fédération burundaise du football des amputés ubirahari twagwana ngo ga Patrick nyene yego hanyuma muri iyo fédération niho twakirira ama équipe de club ou association ya Bujumbura urumva ariho zitatu nizo twahereyeko kuko nakubwiye ko mu Burundi bwose nta na hamwe hariho urukino rw'abagendana ubumuga nta na hamwe hariho aha hari rero muri no mwanya turiko turavugana nahi Bujumbura ni mugakwende mu Rutana Makamba Ngozi Gitega naho habayeho kubera ko turiko turahakiriya turiko turahashiraho kugira ngo dushobore gufasha abantu bo muri iyo mico itandukanye hari Bujumbura rero tugeze kuri equipe zitatu izo equipe rero nizo zitsa n'iziforme ya association nsanzwe ndongoye yego nkuko n'izindi turiko turashiraho n'izindi ejo buca tuja kugurira kwigisha amategeko y'urwo rukino Ingozi hanyuma mu nyuma tuzoja naho handi nakubariye kuko haracara abakinyi bato bakeya ngira ngo urukino barukina turaza kubigaruka ko mugabo n'urukino rukina abantu bake batandatu imbere no mwigori barindwi hanyuma mu ntara uretse Bujumbura tugeze hafi 30 harimo n'abakobwa bariho bashinye kugira urukino kuza barakina football y'abagendana ubumuga mu ntara baracari kuri 5 intara imwe 6 mugabo ukuntu baza barumva ivyo bintu kuko atamuntu yarabizi niko bavyitabira ku bwinshi n'ubu na mwanya ariko ndasaba message y'abantu benshi babisaba kujamwo rero abo bino ni BAFA association de burundaise de football des amputés nirimo za fondation FC nangwa FC je ndongo ya association ya burundaise de football des amputés nibaza yuko zinajyaje n'icyo rero yego nibaza yuko barashobora gutahura byinshi bakora kurikirana ikiganiro urongoye iyo association isanzwe ugendana abantu b'ubumuga ariko mwatanguye ku kintu cy'abantu bakina umupira gusa w'amaguru ishirahamwe ntwara ni ririmo y'ama equipe yose hani Bujumbura y'abagendana iyo bakina umupira w'amaguru w'abagendana ubumuga yego si ibintu bibiri bitandukanye ni vyabaye créé muri fondation twiyumvira aba jeune ingene bashobora kuronka ikibokipe kibanezereza bakaviva umunezero wabo biciye mu nkino ari naho twaciye dukira ama equipe yose rero je ndi responsable wabo gituma nenda kubaza ico kibazo nuko haba hariho basket canke handball canke n'ayandi agiye atandukanye ariko ubu tubona football gusa nico gituma nishaka kuba abariko baradutahura kubera ari ushobora kuba agendana ubumuga akavuga ati ndashobora naja football shaka ibindi yego hasanzwe hari yego urakoze kuri iyo calendar hasanzwe hariho abagendana ubumuga ntibakina inkino nyinshi ni zitanu ni tennis ni sitting volleyball hazazindi bakina bagira bamwe bakina batabona bakina bumviriza bw'uyu umupira aho uri kuraca abo barahari n'inkino zitanu harimo niyo football des amputés rero zirahari hari izindi nkino z'abagendana ubumuga hano mu Burundi uretse iyo football des amputés umukino w'umupira w'amaguru wagendana ubumuga ni utari bwabeho hano mu Burundi ari nawo turiko turashira ni utari uhari sino izindi nkino zirahari gushika kuri zitanu mu yandi ma association agiye atandukanye yego abandi basanzwe aho ronda nibaza yuko umuntu yo cyahagira n'ikibazo muri ayo association agiye atandukanye asanzwe kinisha abo bantu bafise ubumuga ariko atari football ubucuti mufitaniye nayo ma association agiye atandukanye ni kintu navuze n'ubuheruka hari umuntu ariko arabimbaza abantu bagendana ubumuga barakundana mu ibanga abantu ntibabizi
wewe uzi ko ukomeye nza ndakavuga uko nyene wewe wibaza ko ukomeye ubu kenshi uhuye n'ubundi mugenzi wawe mutazinanye kera mico y'ikirundi ya kera mu ndero y'ikirundi uravuga uti uramuramutse tubakeye yego hanyuma ukarengana mugabo ibi bihe umengo uwo muco uwo mugenzi uri kuratituka mugabo abagendana ubumuga ahuye n'undi agendana ubumuga mwibarabara umengo n'abantu bakominika umengo n'abantu banezereraniwe umengo naho atamuvugisha yashaka kumuvugisha ntiyashaka ko amurengana ico ni cambere icya kabiri nababwiye yuko dusanzwe turi twitaho dukurikirana cane mbere tunahanuzwa cane ivyerekeye abagendana ubumuga mu Burundi yego no kuvuga ko turazinanye cyane no mu ntara zose kuko bakorera mu ma PH n'amashini nk'amashirahamwe y'abagendana ubumuga mu ntara zose rero baraza bagahura aho twebwe rero tumenyanira cyane naho bahurira ino hari ikintu cabahuje kanaka dore ko gushira n'indongo zishasha z'abatwara abagendana ubumuga mu Burundi byose birahuza abantu igire biduhuza twese biroroshe cyane ko mumenyana biroroshe ko hanyuma bakunda inkino mu bagendana ubumuga si benshi cyane no kuvuga ko bya bihe bibahuza rimwe na rimwe barakira utuntu tugenegene no mu ngagara kuri sesingari y'agateha kabo babubakiye hari ama activité yahora tegurwa nyene y'abagendana ubumuga ayo mashirahamwe hari imigendanire myiza cyane wanashaka ntituvuge ku bagendana ubumuga gusa hariho n'abandi za Pax FFB n'abandi nta kibazo na kimwe gihari febabu n'amahoro cyane ni sawa urumva tugiye bagendana ubumuga nababwiye ko bakundana cyane ho ngira ngo ntavuro nk'ibintu batse yego hariho abavyeyi benshi bashobora kuba bariko barakurikirana ikiganiro bafise nk'abana babo basanzwe bagendana ubumuga nkawe ho twagutombeye tukakuronka kugira baze aho babasanga he canke bigenda gute kugira bashobore gushika aho musanzwe mukorera ikibazo ni kudusanga aho twa turi nibisanzwe ko hari n'ubu hadusanga ta gahunda twari dufitaniye mugabo baje gukora iki nimba ari ufise ugendana ubumuga yifuza gukina umupira azodusanga aho dusanzwe dukina umupira mu ngagara canke kuri fondation mugabo dushima cane ko turonka abantu baza nimba arabashaka gushigikira canke turanezererwa gusumba n'abantu baza kuraba iyo match iyo bariko barakina kuko uretse ko bishira umunezero muri bo ubwabo ubona ko bishira n'umunezero ku bantu bariko barabaraba twageze kubona ubuheruka twarabonye n'abantu bari buzuye ari benshi yego haba hari abantu benshi banezerwa babiraba hari abataximeni baza bagahagarika amataxi yabo bakicaraho hari abataximeni babiri mu ndwi iheze wacuze ubona azanye nka 5000 francs jewe nariko ndaca nari mu kazi mugabo ingene nejerejwe no kubaraba iyo mba nari muri vya guhitana agakato ka kinje nkabazanira abakinyubwira banywe bahejeje kazona nasize nka 5000 canke 7000 ivyo bikoze kubagendana ubumuga usumba wa muntu wewe bo tuganira n'abantu benshi n'abaturondera tugira ngo ngo ico kintu muriko Chakenya atari kizagera kure ivyo byo kutubwira gutyo nta gaciro kanini bifise gusumba wa muntu akicarana agahagarana nabo akicarana nabo akabaraba yimvira hagira atora mu mafaranga ari karaca na taxi kabata ndakuyemo 5000 7000 ni mutumu dukinje basi natungaye muhereza bajya abantu baranejereje nanje ngana banejeje ku rwego ngerako urumva kuza rero gushigikira abavyeyi ibyo twabwiye ni byinshi ariko no kubazana gusa naho yo bataje muri ivyo bikorwa ukamuzana umwana akaraba nawe akabona bagenzi biwe bagendana ubumuga bariko barakina nibaza ko hari ico bimusiga mu ciza ari mu gihe naho afise ikibazo yifuza kuza kubana natwe kijanye n'ivyo gukina nabo nyene barahawe kaza nta ni condition nimwe hari ariko ari gihe yakeneye izindi orientation haba muri fondation haba accompagnement psychosocial ivyo navyo urumva bisaba yuko tubikorera ahandi nibibera kuri tele President
muramaze kuronka amakomantere menshi agiye atandukanye ku bantu basanzwe babakurikirana mbere n'amakomantere mabi agiye atandukanye iyo mubiwe nk'ivyo muvyakira gute Perezida? Komantere nziza, komantere mbi ibisanzwe. Yego. Abarundi dusanzwe tumenyeranye, kumenyerana kwacu hagati y'abarundi ntibihofreta, ntibizana imaje mbi mu bantu. Abarundi n'abantu beza, abarundi n'abantu bakundana. Hanyuma ubushimye kuba mubi ivyiza akabibona namwe bibi tumujera gutyo nyene, nabo n'abarundi bamujera gutyo nyene. Yego. Nukuvuga ngo turi muri urwo rwego rwo bajera abantu ko bari ngabo mu vy'ukuri. Ku bijanye n'ibi virukino rw'abagendana ubumuga nta komantere mbi n'imwe turabona. Naho yoze ejo tuzomujera. Yego. Kigize umugabo no kumenya kujera. Mu rugo rwawe ukajera, mu mukozi wawe ukamujera, ku kazi ukamenya kujera, niho bigenda neza. Utazi kubijera ucuba mu ngorane. Mugabo mu vy'ukuri ndabisubiremwo, atari encouragement haba ku marezo sosiyo yose n'amatelefone mu message turonka. Ishigwaho ry'urukino rw'abagendana ubumuga mu Burundi bakina umupira w'amaguru. Yego. Mbona umengo n'umunezero ku bantu benshi. Yego. Perezida, mutubwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira mu kanya duce turangiza ikiganiro. Association yanyu benshi bagendana ubumuga, ariko tugiye kuraba aba perezida canke bose bagiye batandukanye, nta bantu bakomeye bimiri bashobora kuzamo canke haza gusa bagendana ubumuga. Izina ryago n'urukino rw'umupira w'amaguru w'abagendana ubumuga. Igituma nari mvuze uko nkamwebwe perezida, wewe equipe mbere n'utoro federation mbere n'abakoca bagiye batandukanye, nta muntu bose bagendana ubumuga perezida. Naho mwihendera. Hariho ibikorwa twarimwo ku munsi mukuru mpuzamakungu w'abagendana ubumuga, aho umukuru w'igihugu yabajije abari bahari bose. Harababaza ati mwese muri ngaha umuntu azi neza ari suri ko atagendana ubumuga naduze ukuboko. Nta muntu n'umwe yadugije. Rero ndabivugiye muri iyo sense, muri iyo nzira. Tugendana ubumuga turi benshi. Ikibabaje nuko bamwe batabimenya. Itandukaniro ryabuvuze babonye canke abo tuzi ko bagendana ubumuga, bo bimwe biraboneka, abandi nabo baravyemera. Mugabo abandi bafite ubundi bumuga butaboneka, bo ntibanavyemera, kandi hajya gukira ingwara utazi kugwaye n'ikibazo. Hanyuma perezida wa fondation yagendana ubumuga, Patrick Ngoga, aragendana ubumuga, yagize accident, bamuteye urushinge mu kuguru, afite imyaka 6. Hanyuma urumva yarakomeye, ni umwana w'imyaka 6, bamutwaye kwa muganga nkuko utwara umwana nyine agwaye. Urushinge yacaba ikibazo. Kuva ico gihe rero utaronse umwitaho gica kiba ikibazo. Ubwo yaransaba amwitaho, arafashwa na umurindi Japan, nahe araja mu Japan kuvyiga, araja mu Rwanda kwiga. Urabona ko bafite ico ikaramarira abandi. Jewe ndiko ndabivuga ko babibajije. Nari nakubwiye ko nakuze neza, je mvuka ku Musaga mu Kinanira. Nari niga kuri Stella, hama nagira accident y'ibiyo. Ngira ngo nzobikubwira neza hanyuma ninjira indani. Wari bicishije mu igituma nenda kubajije uko nuko abantu benshi babakurikirana bashobora kuba bafise ayo makenga. Rero ngiye mu kibanza cyabo kugira batahure yuko nk'ibyo roheje bose. Nayo hari yaho kwihenda, ukarabisha amaso. None byo bakinyohora uza kuraba ubona ukuguru yambaye bya vyuma. Cuma twakubwira tubaha, agashira ko ipantaro ya jeans canke ya kaki, mugabo uri mwibarabara agenda kujya uri kuragenda. Mugabo mu mutima wiwe arabizi, aranavyemera ko agenda n'ubumuga. Kandi umutima wiwe ingwana ahura nazo azira ivyo ni nyinshi. Arivyo bidusaba yuko hanyuma kuvyerekeye kugwambajije kubamenyereza n'abaki kame bamenyereza. Urumva umumenyereza n'umuntu afitiyemo uburambe, ntiwavuza ufise ikibazo kijanye no gikeneye ugufasha ivy'inyifato n'isanamitima hanyuma ngo ndakurungike
ku muganga asanzwe kandi ukeneye no kuvuga ngo ubikora no wavyize iyo mba narize ivyo jewe vyari kuba vyiza mbere bikanabaryohera ari jewe nza ndabagisha ama entraînement mugabo ntitworeka ko baforma kuko vyo ntaco bisaba ntibisaba yuko ugendana ubumuga kugira ngo wigishe abandi bisaba gusa kubigisha ayo mategeko hanyuma kabuze n'ingene bari bitra bantrena rero ababigisha barimwo ni babiri abakoci babo ni babiri harimo umwe agendana ubumuga hari n'uwundi akomeye bivanye n'ama ubumenyi umwe wese afise kugira ngo dutange le meilleur ikintu ciza kuri abo bantu naho ari ibintu biri mu ntango no kuvuga ko rurukino mu vy'ukuri abarukina uje no muri tele nimba agiye muherukaho nimba mwarabibonye hariho utwana dushiramwo dukomeye ataga no mwagendana ubumuga tugakinana nabo ni mu ntumbero zibiri ya mbere ni kubona ko kuvive iyo diversité bakabona ko abana bakomeye baraza tugakinana ni travail psychologique si tu veux bana bakomeye turakinana abana baba bosi baraza kudukinisha twebwe twahora turi abantu bicara mu ibara basabiriza urumva hari icyo uri kuramufasha mu mutwe gihindura hanyuma ikindi ca kabiri n'abana bari kuri ritme nini arakwega umupira akiruka kakawirukankana we rero ugendana ubumuga arakwirukanza kweri arakwirukanza harimo na travail harimo kumwankuhasha mugabo urukino rwogo nyene ubwabwo igihe bazoba bamaze kumenyera nta bakomeye ingingo zose bajambo zikinwa n'abagendana ubumuga gusa mugabo kubantrena n'ibindi bishobora kuba n'umuntu wari wese President tubwiye ibintu byinshi tuze ku bantu basanzwe bafasha bitwa gutaba diaspora niko benshi bakunda kubitwa abantu bari mu bihugu byo hanze mbere ahantu henshi yagiye hatandukanye kuri mwebwe ni mwebwe gusa ko mbona rwaruka ruba rugoye gufasha bivaye n'ubwo buryo mwari muvuze hariho abantu basanzwe babasapotinga bimeze gute President? Urakoze fondation yasabye uburenganzira bwo gukora kuva muri 2016 yemererwa gukora muri 2018 hanyuma kuva muri 2018 gushika isaha turiko turavugana ni jewe na Patrick twimenya umushahara duhembwa turimenya ingene ayo mafaranga tuyajera nimba wahembwe ibihumbi 300 ukavuga uti desa ndayakoresha mu muryango mugabo ijana ndaribika kugira ngo bidufashe kubera ko ivyo biba uravye ukuntu abantu babayeho ubu ntibyoroshe ni ukuvuga ko natwe bitatwerera kujera imiryango yacu kuko turi muri abo mugabo Imana yaratugiriye neza hanyuma umuntu Imana yagiriye neza ntiyicuza ntiyihebura ntabadekuhaje ntacika intege benshi ntibatahura kutubona tumeze neza tuba iwacu dufise umugore ufise umwana ugendera mu modoka yawe urumva iyo rero uriko urasigurira babandi batavyumva baragutahura cane umugabo mu vy'ukuri kucerekeye gushigikira umuntu umuntu afise uburyo bwinshi turavyibona ko turavyibona ko ibikorwa byinshi bikorwa na Patrick nyene banashaka jewe ndavye aho ngeza nkora ibisanzwe umugabo wewe arafise akandi kazi ahembwa uravye paraporo y'abandi insupportable hanyuma tukamenya ingene tubijera kugira ngo ibikorwa mugabo ibanga ririmwo sivyerekeye uburyo bwa naka canke naka ibanga ririmo n'umutima wo kumva ico uriko urakora n'igituma uriko uragikora ni igikorwa kiri mu mutima umutima w'urukundo umutima wo kwitaho abandi no kugerageza kubona abandi banezerewe nico cambere nico kiduha iyo courage yose no kuvuga ko gushika isatu turiko turavugana nta muntu numwe nibaza ko ari kuri televiziyo hamwe hogira uwo amaze kubikora ngira ngo bizokora bakavuga ati njya muntu yarababesha mugabo kuri nuko nta muntu numwe gushika isatu turiko turavugana iyi date nta muntu numwe adusupportinga mu kintu cerekeye uburyo no mu bundi buryo wanashaka kuko support si mugabo muri fondation hari abakunzi ba fondation yego hariho na groupe na mwebwe ni mwa nuzoshaka kwijamwe aratubira tumushiremo yego mugabo iyo groupe si yo gutanga uburyo si yo
ni y'abakunzi ni y'abantu dushaka kubona kuri terrain bakurikirana ibikorwa byanyu bakurikirane baze ukoma n'amashi just kuri wa mwana yaje gutsinda agendana ubumuga nta kindi yego hamwe baba babikora mu ibanga ngira ngo no bantari informe mugabo ndabizi ko ata muntu agenda ngo begeranye uburyo ngo akira muri fondation muko nabo nyene barimo mugabo ico badufasha kirakomeye ko twebwe nico duha agaciro gusumba ivyo bindi iyi minsi turama telefone y'abantu benshi ngango iyo diri niyo kweli tumaze kuronka n'abantu babiri harimo n'umukongomani baje batubwira ati no fuga duheze iyi ekipe muyiduhe yego nta n'igihe kinini giheza heze yinane ekipe itanguye mugabo hamaze kuza abantu babonye ibindi twebwe tutabona kuko ivyo tubona mpejeje kubikubarira yego n'urukundo kwitanaho kugira icuma ari abandi kunezereza abandi hamwe rero hogira iciza kivuyemwo uzobura umunezero kuri twebwe no kuri abantu bose dufasha mugabo ugiye ubona umuntu aje ati duheze miliyoni zingahe duheze ko ka ekipe ndagakeneye mugabo ntera kama bo vyiyumvira nejo ahubwo nibaza ko tunagira ko president ku kajambo bisa nuko ce dusozera kuba tuvuga abantu bafise uburyo bashobora kuba bafise umutima wo gufasha reka mbere n'abari hanze mbere kwisi yose yego nariko ndatanga ubutumwa cyane ku bantu babona igikorwa cyose bakakibonamwe idiri nuwo twobuhenda ngo genda ubiteho twaba tumubeshe kuko nababwiye ko abantu bagendana ubumuga bakundana yego turashaka kuba guha ngo tugaheza sibyo yego umugabo gacu ugendayo nyuma y'iminsi mike nta n'umwe uzobonayo kuko batubwiye intahe nyinshi y'abantu bagiye kubasabisha babahenda ko bagira babafashe bagaca birongera utuntu bagaca bicomokera umugabo bamwe muri bo nabazavuga ati mwebwe nyene nimwe dukeneye no kuvuga ngo amadiri yohera mu bintu nk'ibi akabaho ibintu by'ukuri no kubwizanya ukuri hanyuma tuvuye kuri urwo ruhande tugiye ku ruhande rwo gusapotinga nyene mu by'ukuri tutagize hypocrisie iki gihe turakeneye support nini gushigikirwa mu buryo buboneka cyane sinzi ngene byogenda twebwe twizera Imana kuko turasenga turakunda Imana turayizera nta cri d'alarme turiko turagira ngo badutabare oya kubera iki kubera ko icivugo cyacu kivuga ngo turashoboye yego nta kindi mugabo hariho umuntu umwe canke uwundi muri abo bantu vuze baba diaspora hariho umwe mbere nibaza ko bari no mu batwara diaspora y'ubu bari ngira ngo nka batanu umwe muri bo cyo turamaze kuvugana yego ngira ngo yarabonye statut yanje y'abo bantu nyine bagendana ubumuga mu football des amputés hanyuma aranyandikira ambwira ati ivyo bintu birahari mu Burundi navuga ngo birahari none murafisa abafasha ndabwira oya ntabahari ngo sawa tuzovugana nta kindi twarengeje ubu rero tuhamagarira ubishaka wese yumva ko bimukoza ko yumva ko uwo mutima wo kwitaho abandi no gushikira abandi kugira bumve ko nabo bashoboye donc babyerekana pana kuvyumva gusa banavyerekane ko bashoboye kuko ushigikiye umuntu umushigikira kugira ngo agire hageze rero uwo kwifuza wese kudushigikira arahawe ikaze aho yo dusanga hari nababwiye kuri terrain nababwiye kuri fondation ku ma réseaux sociaux kuri page fondation ga Patrick irahari iwanje Pasilopsi Pasinze ku Instagram Facebook n'izindi platform zose turiko muga n'amanimero hamwe bazikenera murazibashira ko barazifise yego mugabo mu by'ukuri navuze ko atari kidala mugabo gushigikirwa byo tunezera kuko tubona ko bikenewe cyane igituma bikenewe cyane muri iki gihe hariho nka championnat turiko turategura vuba mu ntara kandi nababwiye tugiye kuzishira intara zitanu dushaka guhimiriza abantu bumve ko abo bantu babaho n'abandi banyegeje banyeguruke baze ivyo ni ibintu bisaba uburyo birasaba imipira equipement y'abagendana y'umupira w'abagendana ubumuga ni equipement nk'ijya yindi yose muzi amashazi birato amabeki bo rero bakeneye amabeki niyo amategeko yemera kandi niyo azimvye beki imwe n'ibihumbi 150 muri arkeme tukuzigura biraturuhira sino banga biraturuhishije mugabo
ibintu vyoroshe umaze kugira abantu hafi 30 uri kuragura bekiye imwe ari sase nkane nivyo vyonyene numva ko bitoroshe rero ikaze ku muntu wese yifuza kudufasha sinzi uburyo bundi bwo koroha mugabo ku ma réseaux sociaux turiko nimero ngira ngo abazikenera zibaha canke mukazandika ivyo mubona vyo koroha sino ibindi turashima Imana ibikorwa birabandanya kandi bizogenda neza dushimira Imana ko izobikora neza ejo ni heza no kugwa waruko gwanyu twizere ko ari heza akajambo kanyuma kuko ko baradukurikirana president abadukurikirana dukundane wa mutima w'abarundi tumenyereye dukundane twibuka abagendana ubumuga dusuye tugushimire cyane bamenye byinshi bigiye bitandukanye nibaza yuko tuzoronka n'amakomantere agiye atandukanye kugira tumenye uko ibintu bimenze urakoze nawe kwari kwa kundi nyene ni Rinox TV ni bitatu kujya nyene mu bimenyereye twe kumwe na president yatubwiye byinshi bigiye bitandukanye ubukurikira tuzomurondera tumenye n'ibindi mu mezi azacaye mu myaka iza uko bizoba byifashe mu rukino canke muri association yawe twatuvuze ati ciao merci beaucoup president urakoze nawe